amagara amahoro ndetse n'amafaranga nibyo twifuriza muri mwese mwana gukurikirana ibiganiro bya kumunisha kure yacu kandi imyanya ya Look Media so ikaze mu ganiro cy'ingino cha Look Sports cyo kuno munsi wa mbere igenekerezo rya 27 mu kakaro cange ukwezi kwindwi mu mwaka wa 2026 muri studio za Look Media ni Boris Ngabire Jules ariko kandi ndi kumwe na muganzanje Ale la Chris Ndongozi ndakumvisha naje ndakwambikije meze neza weekend yagenze neza ko turi ku munsi wa mbere mu yuko tuvuye muri weekend weekend yagenze neza mu bisata by'ubuzima by'ubuzima busanzwe ubuzima cumi ngo ari ubuzima budasanzwe ubuzima busanzwe privé ibyo ubuzima busanzwe n'ubuzima professionnel bw'akazi nuko twizere ko n'abari kwadukurikirana haba mu buzima busanzwe n'ubudasanzwe nabo baje kwabagira weekend imeze neza ariko kandi bameze neza nabo abo bitameze neza twifurize kumerwa neza mu babo ndetse no mu byabo abagwaye abagwaje abashonje abari mu ngane zigiye zitandukanye twifurize kumererwa neza twifurize kuronka umuti w'ibyo basanzwe babuze muri uno mwanya nuko ni igano cha Look Sports rero kwa twashikiriza uno munsi tuzakwa turabira hamwe ikaravugwa muri rusangi muri basketball muri playoff maze kwashika muri finale muri Amateur Basketball League tuzakwa duca hirya no hino turabe uko inkino zoje kwaziganira cyane urukino rwa gutegekanijwe igishika n'abantu benshi cyane urukino ruba ruri kuruhuza umugwa Dinamo ndetse n'umugwi w'Urunani tuzakwa turaba twinjire ku rukino rwo ku munsi wa gatandatu ndetse no ku rukino rwo ku munsi w'Imana inkino zizobandanya no muri ino turaza kuba turaba ndetse duca kuri umwe mu bamenyereza no ko baje ko bandika izina canke umulegende muri mu bakoca no mu Burundi witwa Jean Gilbert Kanyinkuru batazira yawundi ngo abenshi baramuzi muri Vitaro muri football y'u Burundi muri rusange baramuzi turaza kuba duca hirya no hino turabe yaje kuba ashengera natako ni rimwe mu mazina akomeye cyane muri football yo mu Burundi turaza kuba turaba ndetse n'andi makuru karavugwa hirya no hino reka tubanze tumira amateka gato ico tuza nido y'amakuru yacu nkuko musanzwe mubimenyereye yamitanga ingurane ibafasha kurungika abana ku mashure uko umwaka utashe ingurane isomero umushahara wawe igishu yawe mu masaha 48 gusa iyo ngurane ironswa umukozi ahembwa ku kwezi bacishije umushahara wiwe muri FEBABU mushobora kuronswa amafaranga ashika ku miliyoni 10 mukayariha mu kiringo c'amezi 12 ku nyungu zitavuna iyo ngurane isomero izotangura gutangwa kuva ku igenekerezo rya 20 ku kwezi kwindwi gushika ku igenekerezo rya 19 ukwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi 2026 itura ishami rya FEBABU ribegereye hageze icyo mubaza hamagara kuri nimero 22 29 71 25 canke kuri 22 29 71 26 shika mwiterambere na FEBABU shika mwiterambere shika mwiterambere na FEBABU hariyo kabijya nuko tumaze kuba tugaruka kandi muri Look Sports yo kuno munsi wa mbere aho tugiye kwaduhera amakuru yacu neza muri Amateur Basketball League canke AB playoffs finale kabisa anako zaje kwa zitangura muri ino weekend imbere ko tuje indani deep ya playoffs deep ya finale deep ya match ya araba muri ino weekend hari ikintu cyaje kwa gitrending sana kako umva cerekeye aba journalist niyaza ko ni ikintu cyaje kwa kivugwa cyane ukumene haje kwabwa yuko aba journalist ngo binjire muri department babanza kuriha amafaranga mugabo ntibari amafaranga komite bari amabaje barigura amabaje rero bamwe n'abandi baragize amareaction atandukanye bavuga ati ni rya mbere dufate ko sinova ko ni federation ivuga ati jewe kugira ngo winjire uje kumvugira amakuru yiwanje urinda kugura baje wigurire baje wowe kubwawe wabyakiriye gute ningingo wafashe gute boyaza ko waje kuba ucentroduza neza ko ni ikintu cyaje kwa gitrendinga cyane boyaza ko ni ubu abantu benshi barabizi boyaza ko ni inkuru yashitse ahantu henshi kure ni ibintu byavuzwe ahantu henshi nimwe mu novuga ngo ava yuko playoffs zitangura ava yuko match zitangura ni imwe mu nkuru novuga ngo yaje kubitangura novuga ngo yintroduce cyangwa ngiri sinzi itanguza neza ino playoffs bako
sinzi nije ni twe tumaze umwaka miki mu mwuga maze imyaka miki nkora inkino hajya kuri departement ariko imyaka yose ndahamaze ni rya mbere ndabibonye ni rya mbere avuga ati wowe urafise accreditation utegezwa kuri amafaranga kugira ngo uronke badge kugure badge ndetse jewe hari abandi ba journaliste bakera basanzwe baza muri basket cyangwa bakora ahandi hantu bavuga ati jewe mu myaka 30 maze nkora mba hari umuntu usanga afise experience ya 30 abazi ya 30 inarenga 30 na karori inarenga bavuga ati ni rya mbere kuva nakabaho umujournaliste arishwa amafaranga kugira ngo aje gukuvura event nuvuga ngo abajournaliste ba sport ni benshi cyane baraje ko bari imita baravuga ati reka duhe accreditation abajournaliste bagira kuri 30 ivyo onye muri sasi bashaka kubitahura kuvuga ati ni kuri imita abantu binjira kuri departement danko TV yatahuize mugabo guca wempoza ko muri abajournaliste 30 umuntu wese aza gutora badge abanza kuriha 10,000 kugira ngo aronke iyo accreditation abanza kuriha 10,000 umva nta hantu na hamwe ushobora kubyumvira ngo ubone ko bise sense ushobora ati ego dufate abajournaliste 30 bararishe izo 10,000 n'amafaranga ibihumbi amajana 3 ayo mafaranga amajana 3 azogenda gufasha iki FEBABU nta kintu na kimwe azofasha muri kesi ya FEBABU uretse yuko baje guterera novuga ko agacumu uno munsi nimba turiko turumva yuko basket iricyo iraja ku rundi rwego hall ya media ntitwishira kure twibukanye ko ego no munsi babitangiye muri finale ya playoffs no baje ko bitanga no bariko barerekana live no bariko barerekana basket abantu batari mu Burundi cyangwa bidakunda ko bashika kuri departement uno munsi niho babona kuri FEBABU bakabona iyo live ariko ava iyo live abantu bamenye amakuru ya basket kuva saison hegiriere tangu tureke n'imbere ya saison hegiriere ama Ligue B ariko araba Ligue B iri kwiraba ama assemblée générale organiza abantu bamenya ibintu byavuyemo gute ni à travers les médias ni à travers abajournaliste bagenda gukuva izo ntuze mugabo no musariste muri playoff byose baravyibagiye barazanye ako karive nibaza ko ni tukuvuga ko niko kaje kuba kagira iki mugabo twibukanye ko ava ivyo abantu bose bamenye basket kubera amamedia haba ari ku media kubera Buja TV kubera akeza kubera ama media menshi irisi n'izindi na karonoboro ntanze izone mugabo n'andi ma media yaje gukuva ama evenement ya basket abantu bari haza bashaka kumenya amakuru ya basket ahageze mugabo barageze muri playoff barintroducemo iyo live ni sawa nibaza ko ni initiative nziza cyane niyo gushima mugabo iki kintu bakoze ku ma media antuka barerekanye ibintu bitari sinzi igihe twovyita nibaza ko bibagira ko ari ikindi gihe bashaka kenera ama media aribo bayakeneye barategura ama assemblée générale baragira iki eski yamwe botumye ama media ntagire media n'imigenda byogenda gute bo bibona gute nibaza ko uretse no muri basket gusa naza ko nta federation n'imwe ngaha mu Burundi tareba ari ma federation abikora baratanga link kenshi ukavuga ukuzuza byose then ukagenda ugatora accreditation nibyo hari ibyo bazita barayiguha cyangwa bakayikwiba ibyo nyine nibisanzwe yego mugabo kuyikurihisha naza ko ni muri basket gusa muri basket gusa kandi n'ibintu bishasha tubonye mu mwaka nibaze ko bitonasubira kabisa tubone ko tuvuga sinzi FEBABU iriho no munsi agaciro baha abajournaliste naje ko nama ndabivuga ibiganiro byinshi twaje ko dukora je birantangaza gushika no munsi ingene saison yose tanguye igahera saison hegiriere itanguye igahera hakazamo playoffs demi finale na finale nta conference de presse n'imwe ibaye kugira ngo FEBABU ivugane n'abajournaliste yishuye ku bibazo bitandukanye by'abanyagihugu n'ibindi ico kintu kirantangaza gose cyo wibaza eske commission ya communication ikora gute muri FEBABU ni kibazo gikomeye cyane kuva mu ntango ya iyi saison yose none yaza ko ni kimwe mu bintu nova ko bakwiye gukorera ko uretse ama playoffs imbere yuko saison zitangura hakaba conference de presse bakavuga ati bagaha ijambo abanyagihugu abanyagihugu ni bahaye ijambo abamenyesha makuru naza gushana ibyo bintu mu banyagihugu deja uravye amanuzi ibintu byaje kuba dufite muri phase ya saison hegiriere simboro kuna kumwe bari gutangura na phase aho turi ntari gutangura ta conference de presse bari ibibazo byari bihari byari byinshi muri FEBABU turibuka Ligue B ibintu bya Rezipo na Remesha ingene byagenze turibuka match na Dinamo muri phase ingene byagenze mugabo na phase aho turi gatangura nta kintu na kimwe mbako nihatari yaza ko hall ya media naza ko ni kimwe mu bintu bikomeye cyane muri rusange si muri basket honyine si muri sport honyine naza ko muri buzima busanzwe naza ko ni kimwe mu bintu nova ko FEBABU ukegukorera ko sinaza ko
kuvuga ngo reka mu journaliste ganga aze yigurire badge wenyine bwiwe naza ko ni shame ikomeye ni shame ikomeye kandi nta professionalism hari abantu barishe nka jewe personnellement narayishe niwe turi kumwe nawe yarayishe mugarando hari abandi bantu bazihebye bavuga ati jewe ko ndi hadimire ndabihebye hari abantu benshi bataza kuraba mu match ubu ndabazi hari abandi bavuze ati jewe nzokwinjira gukora mugabo nzokurira hadimire nkuko abandi bantu bari hadimire urumva ko ni ibintu bidasanzwe nabukiye naza ko FEBABU ico kibazo ntabwo yogifata minenegwe nabukiye naza ko ari ikibazo cyo gufata cyo gushama ingufu nyinshi cyane gose kabisa naza ko twizere ko haba uburongozi bwa FEBABU canke abandi babijeje bazoza kuba bikora avuga ngo the next time ntizosubira naza ko bidatanga image nziza kuri basketball y'u Burundi kirava ahiri ija ku rundi rwego nuko tujere muri rusangi muri playoffs muri finale bon tuvuge cyane cyane kuri Dinamo Urunani match ya mbere Dinamo 1-0 match ya kabiri 1-1 kwanza match ya mbere haje kuba habura iki kurande ni yihe impression waje kubona muri match y'Urunani na Dinamo kuri yabaye 75-81 Baraza ko muri rusange duko twiteze ko ni match ni serie izoba iri ikomeye tumaze imisi tubibona mu myaka ibiri heze ni match bagera kuri match y'indwi bako no mwaka urafite cyizere cyuko ari match birashoboka ko no munsi aho bigeze nivyo match ya kabiri Urunani rwaratsinze yana ko rwadomine mugabo iyi ni question ya majesté match après match uva match ya mbere iraba match ya kabiri matanya gajista match ya gatatu naza ko icyizere kiracyahari ko dushobora gushaka kuri match kuko twabonye ko ni equipe zibiri ziri kuri niveau nziza zifise abaganje zagize amarecruitment meza zagize dore kuri match ya mbere twari tubyiteze kuri match iza kuba irimo intensité nini twarabonye saison régulière ngene yaje kuba twarabonye Urunani baratsindanye muri saison régulière match ari Urunani batsinda match retour Dinamo iraza gutsinda kuri match ya mbere nibaza ko yari match yabayemo ibintu bitari biki uvuga ati aya n'amafatire ashobora gutuma Dinamo itsinda Urunani ona ko habaye ama changement tactique menshi kuko bijya utegezwa kugira ama changement tactique kuri muzeyi kuri match ya mbere amafacteur ni menshi twovuga ko ni menshi ugiye kuraba difference amanota 6 z'imaki hari igihe wabona ni match itagira abonekamwo cyane dufate n'izi match zibiri zitageze hari izindi match usanga equipe zigenda zirakuranwa kuja imbere usanga equipe iradomine kata ya mbere equipe ya kabiri iradomine kata ya kabiri equipe ya gatatu equipe iradomine uno munsi twaje ko tubona match ya mbere ahantu Urunani rwagiye imbere Dinamo naza ko ari ahantu hamwe naho nyine hari muri première quart rwaragiye imbere 18-14 naho nyine Urunani rwagiye ntigwasubiye aho nyumva ko Dinamo yaciye heza match iri imbere Urunani rwasubiye kuja imbere kuri match ya kabiri naho nyine byagenze Dinamo ntihigeze ija imbere na rimwe Urunani match yose Urunani rwari imbere bivuga kuri match ya mbere kubwanje uri kurara match hariho ahantu mbona mu macre ya match mwabaje ati mu macre ya match ya mbere hariho ahantu Dinamo yagiye imbere amanota agera kuri 19 19 points ndibuka ko ya 19 yabaye 3 points ya 10 yaciye kwiza difference ya 19 hari muri kartani baza ya gatatu aho hantu Urunani rwaraje kugira run iri exceptionnel baraza gukuramo amanota yose basigaza 1 point umva hamubona ko Dinamo yabaye destabilize ubona ko ibintu byose bagira byanse muri uwo mwanya mugabo niyo mfata ko ari mu macre ya match Dinamo yarase kukorasha ni cyakindi mvuga ati antuka point fort ya mbere ya Dinamo guhera muri saison régulière gushika uno munsi muri playoff ni experience aho hantu ndibuka ko Birya yaciye atsinda 5 points zikurikirana panier ya 2 points ari munsi yano kuri pass ya Taneton n'indi panier ya 3 points Dinamo ikiyaje imbere amanota 6 nuvuga ngo iyo moma nuvuga ko ari yo mu macre ya match ya mbere yaje kuba ituma Dinamo ihampoza victoire kuko nibaza ko muri uwo mwanya iyo Urunani iruza kuja imbere rugafata chance imwe yo kuja imbere muri uwo mwanya Dinamo yari kuba perdi quelque part yaciye badestabilize quelque part nibaza ko ni iyo mu majeni nafashe ko ari mu macre ya match ya mbere 5 points za Gibert zikurikirana muri nka 1 minute bituma baje imbere 6 points nico gituma bace baho tuva confiance wana ko n'intu zere ikindi kintu cya kabiri muri match ya mbere harabayeho nuvuga ngo réussite cyane kuri kote ya Dinamo byo kuraba Tamitong yagize 5 tirs tentés 5 tirs marqués
umva 5-6-5 100% kuri 3 points ni statistique ibagake ku muntu yashoboye gutanta 5 tirs à 3 points akaresisa zose ni ibintu biba gake cyane muri hano mu Burundi muri basketball tuberuka kuri boss ivyo yarabigira hari igihe ubundi mugasi nibaza ko ari boss gusa just sindabona undi muntu ashobora gutanta 5 tirs agatsinda zitaniye ni bake cyane peut-être muri saison hegirere mugabo ni bake iyo nyine ni réussite twabonye Brand Kavakure nayo nyine yagize ama mid distance agira kuri 2 na 3 points zose ziraba hese umva ko muri rusange ni harabaye réussite nini cyane kuri kote ya Dinamo ikindi match ya mbere kuri kurunani yego urabona ko Petit Pierre yakinyuma ya muto yafise problem ya grippe yego yafise problem ya grippe muri we yakinye umwanya muto yakinye 12 minutes mugabo ahonye hariho ntuze zibiri umuntu avuga ati iyo abandanya yari kugira contribution nini kurunani mugabo handi ugacuga ukaraba yakinye yavuyemo amaze gukina 12 minutes urabona ko izo 12 minutes baragerageje kumukontena cyane baje kuba yatsinze 1 point muri 12 minutes 1 point cyangwa 2 point umva ko baragerageje kumukontena gose nibaza ko ni namwe mu facteur yashoboye gutuma match ya mbere harimo réussite mu Dinamo harimo iyo mu marque navuze kuri Dinamo harimo nuvuga ngo nandi ikindi kintu uvuga ko ni iki nibaza ko twifata kuri match zibiri urunani turazi ko point for zabo tuje ko tubona muri saison hegire turebona muri phase muri finale muri demi finale contre Kern nibaza ko urunani mu kintu ca mbere kiri mu ma point for yabo ni réussite ku ma 3 points mugabo gushika uno munsi muri izi nkino zibiri Dinamo yarashoboye kureduza cyane ama 3 points kuri kurunani cyane ngo nko kuri match ya mbere ho kabisa kuri match ya mbere nisho ki match ya mbere batsinze ama 3 points indwi urunani match ya kabiri batsinze ama 3 points indwi ugiye kugereranya na match ya Kern ya gatatu muri demi finale urunani rwatsinze 3 points 15 umva 15 muri match imwe gusa umva nkizo onye na manota 45 muri match ya mbere urunani rwatsinze 3.2 match ya kabiri 3.7 Dinamo muri match ya mbere yatsinze kimwe navuga cyama réussite ku manuze batsinze 13 panier za 3 points umva ko ni 39 points ay manota ni menshi cyane umva umwe atsinze 39 kuri 3 points nawe ukaza gutsinda 21 points hariho iyo difference nini biraza ko game ya mbere muri rusange ni ibyo amashanyarazi tactique twarabonye twaratubona muri saison hegire Joris akinisha double pivot mugabo muri match ya mbere nta sequence nimwe kuva ku matwa mbere gushaka ku matwa 40 hibonekamo abapivot babiri yari swat baji swat sanya karabona nti yabaye DNP ntigeze akina umunota n'umwe ubona ko niyo ni imwe mu mashanyarazi tactique ejo yaje kuba hinduka kuri match ya kabiri nazo cha tuyishikako ariko muri rusange kuri match ya mbere ubona ko yari match l'équilibre nibwo hariho karta nkiya fair deuxième karta na début ya troisième karta ona ko Dinamo niho yatsindiye match ya mbere contre Urunani so turazenga ngo kuba tugaruka kuri muri rusange tumaze geza match ya kabiri twaje kuba tubona Urunani rwaje kwa rutsinda kandi navuga ko rwaratsinze umenga biboneka yo kumenga aho haje habamo iyo difference isa ni yagutse gato gusumba yaje kuboneka kuri match ya mbere ni match twaje kwa tubonamo aggressivity komeye cyane kurande gurunani ona ko baje umenga kabisa na match gitangura urabona yuko mu mutwe wabo barafise iyo shaka gutsinda match ya kabiri nayo uyivuga kuri iki muri rusange match ya kabiri ni izi performance ahantu zigoye match ya samedi na dimanche ziragoye cyane kugira gutegura match ya dimanche iragoye gutegura kuko wakinye samedi ukenera ufata wakinye samedi ni match ya kabiri iza guhera match ya samedi hera 18h30 nuvuga ngo uza gufata umwanya nuvuga ko ijoro ryose uri kwategura match twaje kwatugana interview na Gafisi naza ko tuza kuyumvisha abadukurikirana nibaje avuga ati match ya gutegura match ya kabiri nibaza ko yaje kuba aruhuka nta sahani imwe yaruhutse mu ijoro ariko nibaza ko isahani yakwiye ariko arategura match ya kabiri rero aya ma preuve ameze ni question y'ama ajustement tactique par rapport à match précédent match ikurikira urajusta ufatiye kuri kuvyo umu adversaire wawe yaje kuba impose kuri match ya mbere kandi nibaza ko umuntu wa mbere ategerezwa kwa ajusta tactiquement no watakaje match ikurikira kwa muri iyi seri nkizi nibaza ko ugiye inyuma match zibiri bagusinze match zibiri ukagira hotari ya 2 match nibaza ko amashance yo kuba gushika kuri
objectif yawe aba ari make gose nico gituma urunani birashoboka mugabo ni biragoye kabisa mugabo biragoye nico gituma urunani gwategezwa kwajista cyane par rapport à Dinamo ivyo twaje kwa tubona ku munsi w'ejo nibaza ko twavuze match ya mbere Dinamo yaje kubitsinda 13 paniers kuri 3 points iyo yari force ya mbere mu gwa Dinamo bategezwa kwa reta bategezwa kuri 10 bon biragoye kubihagarika definitivement contre abajeur ba professionnel mugabo urareduza uno musi ni twaje kwa tubona defense y'umugwa Dinamo yari ambe y'umuguru nani yari solide cyane offensivement ntibaza ko nta bintu byahindutse kuko uje kuri match ya mbere batsinze 75 points match ya mbere match ya kabiri batsinze 77 points umva ko ni presque la même chose umva ko nta kintu kinini yabaje kuba bongeza muga kuri match ya kabiri batsinze 75 points mugabo travail défensif nibaza ko niyo yabaye clé bari defense meze neza kabisa yari defense iri solide cyane bagerageje guprovoka ama turnovers menshi nibaza ko cyatubishika ko mukanya uno musaje kuraba match ya mbere abajeur clé kuri Dinamo nibaza ko ni Tametonge na Gibey namye mbwira umuntu ati umuntu yaje kura nk'umuntu yoza kura yaravye ijya match ya kabiri yejo ari rya mbere aravye basket ugacumbira ngo Tametonge na Gibey nibo bamereje ba Dinamo yo guharize cyane ati wowe nukomeye kuri match ya kabiri unani gwara bagize ko defense hamwe Tametonge bamugira muravyo mengo numwana akina muri akandi Gibey yaribuze bari yibuze bose barabapeta uravye nko muri mita ya mbere ahantu Dinamo yaje kuba ihombokiranye kubitwa Pape Ndiaye niwe yakina umva no nyine yari amakuru contre naza ko mu bakinya goye gufata cyane kuri contre n'umukinyi mwiza vyo wana niwe ya force amaye contre agatsina amapani ari nzeri niwe yagerageza ibintu byose ashobora twaje ko tubona kandi muri match ya kabiri Dinamo barahinduye system bakinishije kuri match ya mbere twaje ko tuvuga ko match ya mbere nta na rimwe hakinya pivot abiri muga kuri match yejo deja muri liste de départ hari ma pivot abiri ko yari yasubiye kuri je ya double kick harimo Karabona na Sanya baje kwa batangura rimwe ari babiri kandi naza ko hari nundi mwanya baje ko babandanya bakinira rimwe ari babiri naza ko ari system yaje kubihinduka jewe uwari kumbaza ati uravye match ya mbere match ya kabiri taraba uravye match ya mbere witeguye gute kubona iki muri match ya kabiri kuri kote ya Dinamo kuri kote ya Dinamo ndavye uravye nko muri saison nkigiriye turibuka match ya kabiri Dinamo kugira itsinde urunani match ya kabiri nibaza ko baje kubagira ibintu urunani rutari rwiteze turibuka bakinisha OPC niyo baje kuba ba meilleur wa Dinamo turibuka bakinisha Carlos bakinisha Eduardo abakinyi Dinamo urunani rutari rwiteze abakinyi urunani rutari kuvuga ati uyu tumwiteze hari muri plan za Dinamo nivyo nari kuba niteze ku munsi weje muri match ya mbere Derrick ntiyakinye umunota n'umwe muri match ya mbere OPC ntiyakinye umunota n'umwe je nari niteze ko muri match ya kabiri nza kubona Joris na staff baza guha umwanya OPC na Derrick kuko wategezwe kwibaza ati urunani rwababonye Tametonge ndazi ko bafite plan ya Tametonge barafise plan ya Chuma barafise plan ya Gibey foko tubasiriprena tukabaha ibindi nivyo nari kuba niteze muri match ya kabiri mugabona ko n'ubu Derrick yari DNP OPC DNP naza ko kuri kote yanje naza ko niyere y'umugwa Dinamo kote urunani antuka ni chapeau kuri Gafis yabaye tactique zo zabaye hesi da ibintu byose bateguye contre Dinamo defensivement surtout wana ko byose byaje kuba byahise hariho stats novuga ko twofatira ko no munsi yama kuri ico kintu cha defense cyaje kuba gituma giprovoka ama turnovers menshi cyane kuri Dinamo baje kuba turnovers nibaza ko ari zigera kuri 20 muri match yejo match ya kabiri kandi turnovers zayo zimwe nyene ziri ubona ko zigize kuko urunani rwaciye ruzikapitaliza cyane ubona ko rwaje kuba rutsinda 26 points zivuye muri turnovers za Dinamo umva ko ni menshi tuvuge Dinamo amanota yavuye muri turnovers y'urunani yari amanota agera kuri 11 yonyine banibaza ko ni ikintu cerekana impact defensive cyane yari kuri coaching ya Gafisi kandi ubona ko match yejo urunani rwayitsinze ni defensive bani watumye urunani gutsinda match baranetraje Dinamo baragize Dinamo abana bakiri bato iribura kabisa babagize abana bakiri bato Tametonge 30 minutes 2 points Gibey yatsinze 4 points nibaza ko haje kuba haba ayo nzira tentative zose za Gibey zaranse tentative za Tametonge zaranse même na Chuma yaragerageje mugabo ya byose ya nuvuga ngo ya trop babatsinda muri match ya mbere zapaniye 13 muri match ya mbere match ya kabiri haje kuba bareduiza gushika kuri 6
umva ko baba bakuye intuze nyinshi umva ko ni seti panier bareduje umva ko ni 21 points umva ko ni 21 points umva ko yari kuba yantuze nyine nibaza ko ari yo plan defensif uno munsi ni kwajista kuri kote ya Dinamo kuri match ya gatatu turabe nibaza ko ntawugenda dasurinye cyane kuri muri iyo ntuze defensif ya y'urunani ntawugenda dasurinye hore ya Uri nibaza ko uno munsi ni umuacteur majeur wa urunani muri zino playoffs zino match zibiri ni umwe mu ba grand joueurs twavuga ko bako bari implika cyane mu runani nibaza ko ni evolution nini cyane kuri Ori twaje ko tubona plan defensif yiwe ari je defensif yiwe je ari exceptionnel twaje ko tubona ama block nibaza ko yagize nkama block agera kurana umva ko ni Ori uno munsi ni atu twaje ko tuvuga ko avant yuko playoffs zitangura ukuraba aba intérêt b'urunani umuntu yavuga ati ntari convaincu cyane avec Ori avec Mamadou na Boringo avuga ati harabuze quelque chose hari mugabo ona kuno muzi deja ugiye no kuraba amahobo aza kubagira Ori arakina match afise hobo ndwi par match ugiye ukompara na Karabona usanga afise hobo 11 mugabo travail défensif ya Ori nibaza ko bona je ko ndayibona ndiko ndasubira mu video ndiko ndagira highlights ya match y'ejo ona ko ijya ntuze defensif yari iri opposé kuri Ori uribona ko niho bitangwa niho bagira mpivaza kugira ekran nyamba ari kuri cuma nyamba gira ekran cuma gira ekran giberi ubona ko Ori aguma hajya ari we abuza cyane ubwa mbere aza kubuza tiri ya 3 point kuri cuma canke undi wese nibaza ko rero ni plan defensif y'urunani ari meilleur yaje kuba ituma urunani ku munsi w'ejo rushobora gutsinda Dinamo nuko turavye muri rusange match yo kuwa gatandatu ndetse niyo ku munsi w'Imana ubona abarundi haba kuri kote ya Dinamo kote y'urunani baje kuba batanga isura imeze gute duhere kuri kote ya Dinamo kuri kote ya Dinamo nibaza ko ni byaje kuba bigenda neza abarundi nibaza ko urunani na Dinamo kuri kote y'abaroko ni ziri exceptionnel hano mu Burundi baje kuri kote ya Dinamo match ya mbere Gibe yari top nibaza ko ni match nke cyane uzosanga Giberi yashoboye guscoringa abatagira kuri 15 atuka uno munsi nibaza ko ni Giberi ari impliqué cyane muri playmaking gukinisha abandi bantu kujera ibini mugabo guscoringa nibaza ko atari ntuzenye yiwe muri iki gihe yego mugabo no munsi yatsinze 15 point 15 point ni ntuze twibukanye ko niba aje ko bavuga agira ya mu marque ya match ya mbere mfata ko ari mu marque nibaza ko Giberi ari match nziza kuri match ya mbere mugabo match ya kabiri yabaye meteni cyane yabaye nibaza ko ni ya defense runa niye twako turavuga baje kwa mu container gose cyane gose kabisa Richard match ya mbere yari bien yasinze nibaza ko match ya mbere Richard yasinze yaje kubatsinda 3 points yari match ya mbere yasinze 3 points mugabo ravye travail défensif yiwe yari nziza cyane gose yari nziza cyane travail défensif nibaza ko no musi niyo ntuze yiwe si Richard zonda gwaside 15 points atsinde 12 points ni travail défensif turibika Brian yabaye exceptionnel muri nze niyo match ya mbere yaraki yigeze akina muri demi finale yatangiye gukina match yiwe ya finale yaje kwatsinda 9 points ni avec impact iboneka iri direct muri match ya mbere muri Dinamo naza ko Clement ntiyigeze akina match umunota n'umwe Dave yaje kuba kina 12 minutes avec 0 point umva ko na impact ni yaje kubagira turibuka Derrick 0 minutes Karabona 0 minutes na OPC 0 minutes umva ko abarundi naza ko ni Gibe yaje kuba implika cyane muri match ya mbere avec Brian na Richard kuri travail défensif match ya kabiri kuri Dinamo umurundi naza ko ni Brian yarasuye kugerageza nubwo nibaza ko bitabaye byinshi kameme warona ko yaragize impact muri 9 minutes yaraje atsinda 3 points Dave ni yaje kubagira impact yinje muri debut ya 3e quarta aratsinda ama 3 points abiri zari gushaka kugarukana Dinamo muri match mugabona ko ashaka atsinze unani gwacarugaruka n'indi action umva ko yaragerageje mugabo muri match ya kabiri yaba Giberi yaba Richard yaje kubatsinda muri match ya kabiri Richard yaratsinze niyaza ko yasinze nka 7 points yaragerageje uko agize mugabo muri rusange ku barundi ufatiye kuri match zibiri nibaza ko atari ikirenga muri Dinamo mugabo match ya mbere kugira ngo batsi ibinye nibaza ko ntitwafata kuri match zibiri ni match après match kwinjira
nuko novuga yuko ubona ko zari match zaje no kwazitegurwa n'abantu benshi ku munsi wa gatandatu bari benshi mugabo ku munsi w'Imana ubona ko umenga baragabanutse gatoyi bamwe bakibaza yuko maybe ni ko haje kwa haba ama live bamwe barapufite batwara kuri ku ma telefone canke ku machine ni kuri Facebook hariho na site web baraba ko ariko naza ko abenshi ngaha mu Burundi na connection bihari kuri Facebook batwara kuri Facebook naza ko nawe umuntu agura amega ya Facebook WhatsApp ashaka kuraba match ishaka runaniye so naza ko twaje no kwatugana navuga na coach Elvis Change Gashisi ndetse na Jaris naza ko rehatumvirize gato ice tugaruka tubandanye ejo ahantu twatsindiwe twarahabonye twakoze amakosa nibaze yuko interview twakoze ejo navuze yuko tugiye gukosora turaye video rero twahiraye ko turayiraba hama turashaka kwiganirira n'abakinyi turaganira tureshanja turabona amakosa menshi twakoze ejo tuvuga tuti ibintu bize bisubira urabona ejo badutsinze ama 3 points menshi 39 points menshi bazigize 13-30 no musore twavuga tuti birashobora kuba byarakunde ejo ngo tugerageze no munsi tubarimite canke tubabuze gukora ibyo bashaka ama defense yacu naza yuko twiyajuste ibyo twadushaka nivyo byabaye kandi nibaza ko byagenze neza turashima uriko araba ibintu abakinyi bose bakinye bafise confiance iva nibaza ko umukinyi wese ntari mwagiye na defeat yutsinzwe urataha muhira ukiraba mukiyo kwavuga uti eske no musi nakoze ibyo nategerezwa gukora yari jewe ejo nibaza ko atari twebwe c'est vrai twe twacitse intege twabonye yuko twakoze amakosa mugabo ari amakosa kosogo rero no musi message ya mbere yo kuza ukina n'inguvu kugwana uyo tagenda turi 2-0 rero umwe wese aho rewe yarayize kuza mu kibuga gutanga inguvu ufise y'abana attack cyangwa defense kandi baza yuko babikoze neza cyo gituma babonye no hanze n'abakinyi bagomba bari muri mood umuna yuko bariko barankurajanya twe kaduse objectif imwe gutegereza gutsinda match no munsi coach Gafyisi iyo atsinzwe aratuka abakinyi canke arabankuraja mu buzima sinuko abakinyi jewe kandi sinaberetse ko napa musanzwe umucoach kujya bavuga ni nk'umuvyeyi umva mu rugo yutewe n'abana bakabona umenga wapanitse nabonye baca bapanika ugeza ko baremeshe koreka ko muri kumwe cyangwa n'umukomanda ngira ngo abasoda sinzi yonye ko n'umushefu wabo yapanitse nibaza yuko nabonye barapanika rero muri mungwano wogerageza kuba chef ukabasera kugira ngo nabo nyene bagume bari sera mu kibuga ntagire paniki haba rero utsinzwe uravyakira hama rero message ishobora kubaha même na body language ishobora kugira ituma baba confiant pour la suite rero Jesse n'umuntu atukabakinyi cyangwa bakarira ngira ngo murabibona kenshi mu cyaje medical bazaye ko biranabafasha nabo nyene kugira ngo bikosore game 3 irinjiye bibaye ngoma na game 4 ni inkino zizoba mbere ku mugoroba sinovuga ama statistique neza mugabo tugiye turaraba inkino nyinshi mwakinye ku mwaka uheze ku mugoroba mwarazitakaje no musi tugiye kubona iki gishashe gitandukanye inkino nizisa mbo mercredi tuzokina game 3 nibaza yuko n'ubu nyatoje sinuvyo kwa Melia havyinshi nitwavuga ko byo twakoze vyera de mugabo hari utuntu duto tugiye gukosora kandi nibaza yuko uko twebwe twikosoye nabo bagiye kwikosora bidasigura yuko ko bikosoye baco badutsinda cyangwa ko twabatsinda no mutusho tubatsinda nzora ukino ruryoshe barashobora kudutsinda cyangwa twabatsinda mugabo nibaza yuko jewe ndi ama chance ubwa mercredi iyo ama pronostic hari tugerageze kuyakasa twerekane yuko bidashoboka ashobora gutsinda umunsi wari wose n'amasaha yose mu mwaka uheze ekipe yatahukanye igikombe ntiyaronse amahirwe yo gusohoka uno mwaka musabiki ibaza yuko ababijejwe muri federation babirimwo baza yuko atari umwe atifuza gusohoka kandi turabona yuko kudasohoka bihagarika basketball ndundi rero ku neza y'iterambere rya basketball ibaza yuko nabo nyene baramaze kuronka ama message menshi turamaze kubivuga kenshi twebwe aba coach abakinyi barabisaba nibaza ko n'abafana bamaze kubisaba tukeneye gusubira kuri scene international rero tubaza yuko bariko barashiramo ingufu kugira ngo tugende tukizera yuko uno mwaka uzo mu champion azosohoka turavyizeye akajambo kamwe ku bafana bateye akandi cyo uyu munsi biboneka ko baje bafise vibe irenze neza score ingwano ni imwe kugira ngo ko twagiye gutegura n'ingufu nabo nyene baje n'ingufu zirenze kizo barafise ejo kandi vyaboneka ubona ko bari bateguye
kuza gushigikira umugwi wabo n'inguvu zose zishoboka n'induru barengeje abantu bose bari ngaha anye rero mercredi dusubire kujya nyene baze badushigikire ejo turasubira kuri entraînement kandi baraza no kuri entraînement dusubire dutegurire hamwe hama turabe ko mercredi tworonka ivyama vyiza katugushimire cyane kora ndabashimiye nanje murakoze atsinzwe ariko ejo mwari mwarose intsinzi mu vyakiriye gute playoff nkuko nari nababwiye la fois passée nari nababwiye ejo yuko tutokwiyamporta kubera victoire imwe nibaza yuko urunani bajuste bagize neza défensivement bari bameze neza ubona yuko il voulait la victoire kuko nta ka différence na kamwe muri défense n'ukuri vraiment bitanze cyane gose contrairement à nous twaforjeje cyane ama attaque yacu ugasanga arabaye ama one man show menshi ugasanga ntidukiye ama système yacu offensif comme il le faut nibaza yuko nivyo nyene playoff nuko ni jeu d'échec nkuko benshi babivuga donc reka tugende twige reka dukosore ejo turafise séance vidéo turaba twakosheje défensivement offensivement kugira turabe yuko mercredi twoza turi bien uravye ukuntu babagize ko defense amashuti akanabankira vyose systeme mwari mwateguye ya fairinze canke yakunze oya urinzi ubona yuko vyanse nuko vyase niko navuze yuko twebwe no munsi on a forcé beaucoup amatake yacu wabonye kenshi twagwa mu matrape cyangwa ugasanga imipira tuguye mu makuverture cyangwa ugasanga tugize amaturnover atarakenewe nibaza yuko ivyo byose ni pression kandi on précipité l'attaque cyane gose no munsi défensivement harimo amarakine menshi wacu cyane gose nibaza yuko ivyo bintu tuzobikosora ko nabivuze ni playoffs nibaza yuko mercredi tuzoba turi bera gusumvya ivyo twakoze no munsi abakinyi bakoresheje harimo karabona Clement Kongoro nitwaye twamubonye ubuheruka yatanze ivyo yateza gutanga ejo natanguye muri small ball no munsi natanguje deux intérieurs cyo tubatanguye muri défense de zone hanyuma urunani barayikasa facilement icyo naviza nuko nokinisha deux intérieurs hanyuma ngaraba offensive yuko ndonka apport nziza niyo ajustement nagize par rapport yejo mugabo vyase hanyuma mu nyuma ndasubira ndahindura ndagira small ball ndarondeza nagize ama rotation menshi kuraba si vyokora kuri bamwe ku bandi vyanse mugabo uno munsi ni hari umunsi wacu urunani bitanze kandi bakinye neza hose défensivement offensivement bari bameze neza gose nibaza yuko il voulait la victoire plus que nous nibaza yuko natwe na mercredi tugende dukosora hanyuma turako twotanga urukino rwiza hageze umukinyi Sanya twabonye hari igihe yaguma atakaza imipira myinshi ariko araja no kuri press gushika yaho aza novuga arahagara abahagarikizi mwe nkumu kocha ego ivyo nibaza yuko ni ibintu bishika n'abajure bari très professionnel gusumba ngaha turabibona wose yuko urashobora kwiyaporta iyo wari ukora ikintu hanyuma kikakunanira ni frustration y'umujure birumvikana n'ibintu bishika twese twarabaye abakinyi ivyo turabitahura cyane gose nibaza yuko ahanini tuzokosora tumushire namwe kwejo yakinye neza hama tumushire mu makondition meza kugira ashobore gukina nkuko yakinye mu minsi yeze hanyuma ivyo n'ibindi biajuste barabonye Sanya ngene yakinye ejo no musi biajuste hanyuma baramushira mu mayerero yago mu matrape cyangwa force ama one on one ugasanga agiye kuri yano abandi bakaza mu makuverture ni ibintu byinshi byabaye ugasanga biriko bamufisa ivyo byose ntiyabitahura igituma urumva bica bimufisra kwacu usanga atanguye kwiyamporta ku arbitre nibaza ko ari ibintu bisanzwe ivyo ni ibintu byo gukosora hanyuma twarabe yuko mercredi twotanga ibintu bimeze neza de part d'autres yaba ama comportement ya joueur no mu rukino kocha kumusoje twabonye umenga mwagiye murafashwa cyane no gutsinda amanota 3 ariko no munsi byaboneka yuko amanota 3 yasa tuvuga yuko bari bamamutirije mwebwe namwe ko mumaze kugira intsinzi imwe ku yindi ko twumvise umukocha wa urunani nawe nyene avuga ati twabonye aho twe twakoze amakosa namwe no munsi mwabonye aho mwakoreye amakosa mugiye gutegura gute bashigira gatatu nabivuze vraiment ni uno munsi twaforceje attaque yacu cyane gose twayiforsa icyo bita one man show ugasanga umuntu aronse umupira wa mbere ashatse gufosa cyane unani bayibonye notamari abajure bagiye baragwa mu matrape kenshi ama 3 points wasanga uronse ari open directement afata 3 points ukacusanga yifatiye nko kuri 20 18e seconde ivyo ni ibintu byose tuzongera turakosora kandi ciza nuko ubunye dufise live urumva tuzokosora tugire séance video yose hamu mukinyi umuntu agenda aramwereka amakosa twagiye turagira comme ça tugaruke turi mieux mercredi nibaza yuko ni playoffs aracyasigaye match nyinshi nibaza yuko turacafise umwanya wo gukosora nuko rero naza ko twaje ko twumva reaction ku ruhande rwa Dinamo ndetse no ku ruhande rw'urunani ariko kandi sizo match zo neza ko ziraba hariko arabana match z'abakobwa haba kugwanira ikibanza cya gatatu ariko kandi na finale uzoba champion ku ruhande rw'abigeme kuzindi match byaje ko bigenda gute izindi match ni
hari match kuba duhere kwa ngu kwanza Ken Tigers kubangu muri 3e place ni Tigers yaramaze guhera Ken yaramaze kuba officiellement 3e muri ABL yo mwaka umva ko kandi afise n'amahirwe yo guserukira Burundi muri EABCC East African Basketball Champions Cup umva ko antuka ni saison iri hese kuri Kia cyane gose nibaza ko uno munsi n'abarongozi ba Ken ahantu bari baravuga ati antuka projet yacu umwaka wacu amafaranga twinvestije amafaranga twarukisa abakinyi ntiyapfuye ubusa ko antuka objectif ni ari kuza gutwara ntuze mu mwaka wa nta uvuka rimwe ngo yuzure ngo mugabo avec iyarire bariko bana ko ira prometa ibintu byinshi mu gwa Ken uvuga ati antuka mu mwaka 2-3 tuzobona mu gwa Ken uza ugumye kuri intuze kuri yari kuko mu Burundi turibuka turetse Urana Dinamo antuka n'imigwi mike izanguye igumeho top mu myaka 3-4 ikurikirana turetse Urana Dinamo nibaza ko rero bibandanije uku mu myaka 3-4 ni mu gwa Ken uzoba umeze neza ni Tigers baje ko batsinda match ya mbere match ya kabiri umva ko ni deux match gagné bakina match 3 muri 3e place mu gwa Ken uza gutsinda match ya mbere novuga ngo bon facilement difference y'amatagira kuri 18 14 points match ya kabiri yaje kubigorana baza gutsinda difference y'inota rimwe 73-72 mu gwa Tigers nibaza ko Tigers n'ubu ntibaravyumva kuko nibuka ko ari abantu bagiye imbere amatagira kuri 20 yego Kenya zirakuramwo yose baraza no gutsinda match nibaza ko ni deception ku mugwi wa Tigers nabo nyene nibaza ko ntibagize saison mbi bagize saison mbi twibuke ko mu mwaka weze ntibari muri 5 muri 4 za mbere uno mwaka bagarutse muri 4 za mbere baje guheza ara bakane antuka ni nabone saison iri hasi si bibi kuri Tigers si bibi kuri Tigers ni kubandanya bashiramwo uburyo kuko uburyo nibwo bwa mbere bukenewe turizera ko umugwi wa Tigers nabo nyene mu mwaka uza cyangwa mu wundi mwaka bazoba nabo nyene bashobora kurivariza no mukuru nari uno munsi twarabonye amarukiti baje ko bagira birerekana neza ko nimba bashoboye kuzana James Amotowe bashoboye kuzana Dumbuya hano muri playoff turizera ko no myaka iza bazoshaka kuzana abandi nk'abajya canke basumba abandi cyane gose kabisa Tigers yamaze kubisezererwa Kerne ya gatatu Tigers ya kane mu bakobwa naje kwamba impression ku munsi w'ejo na Rezipo umuntu yarazi ko ari sweep Dinamizo ya Rezipo ubona ko Rezipo yaje kuba ibera ibamba ry'igiti uno mugwa wa Dinamo mitambere bagiye Dinamo imbere mu matarenga 10 sinayibuka neza mu gari imbere deep one ubona ko Rezipo aje kubiyakuramo yose iraza gutsinda match ni felicitation ku mugwa Rezipo birerekana ko hariho competitivity uno munsi twanye ko tuvuga ko mu bakobwa biriko biranka biriko biragira mugabe imigwi ibiri yaje kwerekana ko hariho kabisa equipe zibiri basi umuntu yoraba nuko ni imwe ku yindi no munsi wabigeze Dinamo na Rezipo muri 3e place Message na Gladiators ubona ko match ya mbere Message yabatsinze difference amanota atari make neza ko antuka umengo yarashika nka 20 canke 16 sinibuka neza ni entre 15 na 20 ubona ko yari match novuga ngo yoroherewe Message mugabo Gladiators yaraje kubatsinda match ya kabiri no munsi bari kuri imwe ku yindi hasigaye match ya gatatu hazomenyekana uzoba uwa gatatu muri championnat harashasigaye match zigera kuri zitatu entre Dinamo na Rezipo na Tigers byamaze guhera hazwasigaye umunani na Dinamo neza ko arizo nkino zako ziraba mu nzego nuko reka naza ko tugarukiriza amakuru turavuga muri basketball mbere yuko turangiza duce gato muri football duce gato kuri coach naza ko nimwe mu coach baje kuba bandika amateka kabisa muri football Burundi witwa Jean Gilbert Kanyehore Yaounde abenshi je nzi ko afise contrat na Vital yaje kuba ashengera naza ko ni umwe mu bamenyereza batazigira bibagira kabisa muri football Burundi boraza ko ni legend umupira w'amaguru hano mu Burundi kuva kera baza ko amenyeje Vitaro kuva kera cyane yatwaye ibikombe muri Vitaro bitari bike novuga yazamuye impano z'abarundi benshi cyane batari bake ugiye kuraba no ku marezo sose ubona ko abakinyi benshi bashira ko amafoto ye bari kumwe bwa ati sinzokwibagira ibyo wampaye wanyigishije twibuka epoke ya Vitaro ari umukoci wa Vitaro ingene abakinyi basohoka ari benshi hanze baciye mu maboko yiwe neza ko ni uruhombo rukomeye cyane kuri football Burundi mugarumva ko ni bacavuga ngo Imana yamukunze gutusha ndibuka ko nibaza ko ari mwaka weze Vitaro yateguye ibirori byo gushimira Jean Birya Yaounde ni acte nziza twashoboye kumubona kuri Centre Technique Nationale yazanye n'umuryango wiwe
nuko Imana ndavuga ngo imwakire mu bwami bwayo umuhe uburuhukiro bwiza nuko duce turangiza nuvuga n'ikiganiro cacu cuno munsi tubashimiye mu munsi mwahoma dukurikirana isango n'iryo ku munsi wa gatatu maybe muri mumenye ku munsi wa kane muri midweek ndetse no ku munsi wa gatanu muri Look Sports mugira ho mubahwe naho tamurakoze